abantu bose barambaza ngo niri nate ngo murazi naye nkavuga jewe nkavuga ubwa mbere bwo namwita ngo nat yego nari ndaramu yego bona nyene uraje butaka ivyo nizo saga baciye like uciyugwamo and then akaca tangura kuduza ikindi kintu ca ngo urumva ngo yigira umunyamerika ngo nawo mufunga hanyuma ikindi kintu naco kubera iki Fizo yashatse kutwangisha umudimu Pola n'ibintu Pola yamufatiye muri Europe muri Europe ahantu abaye hariho diaspora y'abaririmbyi b'abarundi kubera iki atabakuza ivyo arabizi yuko amafaranga nawe nyene araba muri Europe arabizi ko amafaranga bobo abarundi baba bavuga ngo aba diaspora barafise arabizi ko atayo tuba dufise nyuma twaciye tukundana na Melanine yego nyuma twakundanye akanya gatonya kuko nacenza mu Burundi gusa good Fernando yama akora yama ari hagati ya jewe na Gusa avuga hari ibintu utegeze ushobora kumbana nk'umu ex wawe cyangwa ubone nk'umukobwa ndana cyangwa nk'umukobwa petrubesha ama ngongere ubone nk'umu manager wawe kumbe barakundanye. Yes bakunzi ba Yaga TV reka ndaye kazi nangenda bashimire mwebwe mwese mukomeje kudukurikira wabe hano mu gihugu cyacu cy'u Burundi waba uri media spanda kubwira ngo big up son and don't give up isi ntangiye kare ikiganiro emisi yose nkunda kubwira ngo ntucike intege kuko guys gucika intege murabizi ko ari intambwe imwe ituma usubira inyuma kwihebura ugasanga nyene murabizi ko ari haziramwe n'umukene ariko nkunda kubwira ngo ntucike intege kuko kubandanya ni intambwe imwe muzituma utera imbere. Uno musi rero murabona ndabaharaye sana maze imisi nzi imbere ya microphone nako imbere ya kamera iyo ndigare mu mubizi ko ngira ndabatemwo so yuno musi irava kuri industry y'umuziki wacu w'u Burundi rero anatondant yuko ndabwira umu invité bamurambwira ingene mubona ngene twiko turakora muri Yaga TV bamuraduha amazi bamuratubwira umu invité uno musi rero n'umukobwa amazi imisi abica ku mbuga nkoranyambaga abica bigacika ego muramuzi mwese abatamuzi muri ihangana ariko ndazi ko mumuzi cyane mwese guys hariho abamuzi neza hariho abamuzi nabi kandi sima ko abantu bose bakumenye neza essentiel nuko bakumenya essentiel nuko bakumenya twebwe twarubatse izina kandi kubaka izina byaratugoye alors guys mumwiteguriye gute mabuja sava gute nawe fresh iyo vibe uri nkogamana nawe nitayemwo umeze neza rero meze neza cyane gute nawe ni fresh tude wasanga niko ndavuga nti uyo muntu bamwe bamuzi n'abandi bamuzi neza ariko essentiel nuko batumenya tu banzi neza minyoneka kuvuga je mu banzi nabi je banzi neza hariho nk'umuntu umwe babiri oya bakuzi neza nibo benshi mbega bash bose banzi neza abanzi nabi ntibazi jewe abanzi nabi ntibazi jewe wa mugani gute rero meze neza cyane shaminyone gute nawe fresh agatondo kakumereye gute ndiko ndafata kayi meze neza oh my god undi mwatsi ko tavugana kano kayi nanje ndahandasana aga cafe undi mwana ari ku cafe nanje ndahandasana oya urakora kazi oya ndahandasamye genre urumva witayemwo nanje sinditamwo ariko vraiment baguhe bantemwo moya ego vraiment alors jewe nosanze ndiko ndagutapa kuko je bazi ko abantu ubundi kukuvuga nabi si ibintu byanje ariko tusinanye bwana babwiye no turiko turavugana je naretse ngo ubibwire uze muri ya vibes yawe ibisazi ubivyumva gute
reka nze ndababwira ngo barabyunga umudiho bagacafuza ngo barahumbanje ntacagura umuziki urahiye ce ntaruka hip hop iri mixe tucagura ngo Black Queen Queen wa rap dissing zanyu nikijana content mission yo kuganza aba rappers bose nkabereka game ngo ama first mu ba big diva ngo ngumafana kenshi ngaca nkupandi busy mu rapa nk'abafise crise mutize hip hop munyegere mwige distance icyubahiro with the silence iyo mbonye ndi kure ntiwashikira never try man this business iyo mbonye ndi kure ntiwashikira oh my god ngiyo bakubonye uri kure ngo ntibagushikira bagushikire gute never try man this business is complicated Bachar Rishalon nabisa kana karo kavuga Rishalon ni Lisha Khon Lisha Khon there you go amakuru y'imisi ni sawa cyane ku mbuga c'est toi TikTok c'est toi Facebook c'est toi YouTube c'est toi alors qu'est-ce que tu as fait kugira ngo uvuge hano hose jewe baranyikundiye tu ahubwo gusa no ko batabimbwira gusa ari abantu nyene kuri Facebook rero abantu kuri Facebook rero mana dusenga batabona ya ngo babe babanza kukavertisa barakubwira urujambo ukavuga sivuga egiye ni bomba tonike basha mu mutima w'umuntu imisi yose tifoma avertire au moins kugira ngo umenye ibintu njemwe bambikire kabisa nitegure kwa ko sico kuze ndisanga kuri Facebook ataruja baza venga tuzanga banutse bangize kikiganiro vyakomeye banutse kavuga none abantu canke babanze bagutemwe moya mbiri basi oya bafu bagenda babanze barabela lishaho ninde babanze bagenda umviza indirimbo ziyo para kumutuka gusa agiye bo nkunda reka ewa jevre mbamba nuri umwana mwiza waguhora ikisheri abantu bo kuri Facebook tubasubireho ko ndazi niki kiganiro bazokira abarega ntibanzi minyoni ntibanzi bo babona narakaye bakakibaza ngo ndama ndakaye ubundi ndicana cama citwengera gusa barakumbaza je ndakuzi ubundi ushavuye haba ikiburyo abahahiye abantu baba bamvuruze mu mutwe cyane uba wasomye commentaire zo kuri Facebook canke nyene ubugoye nyene bwo muri industry pole sana chérie niko bimeze merci beaucoup ukivyinjiramwo ndazi barakubwiye te wana ukomeza umutima wambika ibirato ku buryo utazovuga ngo ndatsitaye je rero burya ico nico kibazo cahabaye no kumwenda vyinjiyemwo je bampaye umuntu yanyakiriye ntaraninjira no mu muziki ni Madame Nelinat yabanje yabanje kunkuramwo iyo koza sinogenda nakuririmbiye bebe sinogenda ntamusigiye ka G-File vraiment mutemwo ndamutamo ka G-File ndamubwiye ati she pose very crazy oh my god Nelinat who are you baby girl she's my hater number 1 muga niwe mufana wa mbere akundi izina rya Sharon ushobora kuyibaza umunsi yambuze zobabara nukuri ewana ndabona hazoca wambaye je rero ndashaka ko twikorokera ewana uno munsi tugira tuhaturire nihashaka harahira rimwe zana ewana je nshaka ko twikorokera aho nyene wari kuravuga ewana sije ya mbere iravuga kuri Nelinat sije ya kabiri ewana uratubwira neza nkena DJ Paul Comment who are you guys Isagatatu tuza kuvuga kubiki oya mbo reka tubone tuvuye kuri dosije zibiri du jour mu minsi yadeshe wetu wa Yagatech TV kandi ewana we big up sana maze imisi partage amalinki yacu ewana je bikanyohera tu ndabakunda cyane sana fo nisho gituma navuze ati uwo muntu ewana ifo du supportingane baby ego breve nimba n'umuntu yanakuvuze ko nawe muvugiye ko nimba umuntu yakugiriye neza nawe mugirire neza suko se acho duhana emission wewe big star oh my god
Je sinema na emission vraiment. Je sinema na emission. Mramvugurusa ku mubastari bimana emission je sindimu. Ewa na wewe uko wetu sana. Nako sindaho mustar. Uri umusuperstar. Reka kunsuka. Reka ndagusuje. Si weekend. Weza ya reka. Aha. Alors upcoming. Birenze wewe. Okay, on y va alors. Aha, mu minsi heze turabonye Nelinat arakwatatse. Bon, jewe bundi mpani baze ko Nelinat abantu yatakara abantu baba bamuvuze ko canke baba bafitaniye amabeef quelque part tutazi. Mugabo nka Rishalon mu big mbena mwita good. Mu big heart, ifitiki big heart. Kandi kitira. Yeah, kiti like cyana ciza tabirenze. Tuko turabona ariko arakuvuga nabi hariho n'ikiganiro ahubwo nabonye la fois passée na Simbizi ariko arakora ariko aravuga ko yigeze kugufungisha yose nta makuru tuba dufise dushaka tumenye qu'est-ce qui s'est passé entre Nelinat et Rishalon. Merci kumbaza icyo kibazo ko abantu benshi barakunda kucibaza. Premièrement novuga ikintu cya mbere nagira mvuge jena Nelinat tonight. Na peut-être ngira nka rimwe cyangwa kabiri kuri telefone muga récemment yaciye ambroka imana ishimwe ntacu kora atera ya blots kandi ashaka kuri stat akerekana ko yakublots navyo nyene ivyo sinabimenye navyo nyene ntiyangishije inama gusa urumva iyo ni point faible yaba perdant parce que c'est une femme. OK. Nelinat jewe elle m'a attaqué gicagiye umwaka uhetse 2023 ye Belgique gutambana Dramati anyagiriza ubuma ngo hari umuntu yantumye telefone ngo sinayizanye alors que nayimufoto amwereka ati yo telefone yarashitse nonzo sovuga je ibindi byose uvuga ntuvuge ngo Sharon ngo je sinazanye umuzigo nawo uzanye muga la façon dont umuntu yicompenser je préfère kumusubiza amakenya yari yama ego uvyanje urumva la personne we yashaka donc umuzigo ndamubwira ati nta uronka because je singondo umuntu asukura akanuka like we naco wamaye wantumye ni service la courance uciye baza yuko tu as le droit de yo kunyandagaza gutyoye ego jewe like nta kintu ukoreye no Nelinat agute akagenda ena gihugu cyose abantu bose akamenya ngo ujya mukobwa yaratutswe Nelinat ego no ibintu nibibaho yatanguye kunuka d'abord hanyuma icyo gihe mu Burundi nahamaze ukwezi n'inusu indwi ya mbere yari karanuka indwi ya kabiri nari ngiye kwitaba muri PCR indwi ya gatatu naciye donc amenye abantu baba bakoresha amazina yabo manini kwa self nini bagashaka guhahaza abantu batonya si byiza. Aho wavuze arugiye kwitaba hari hano hatabitahura wagiye kwitaba mu yahemvo urumva kwitaba nagiye kwitaba kuri iyo telefone uravyumva muga nitavye directement muri BC uravyumva jewe narahamagaye uravyumva kaye muri ambassade ndosibaza uravyumva hanyuma bacarambya wewe uri kuratera kuromaye mu gihugu wewe babwira wewe jewe desordre baravuga ego tumaze iminsi tubona uriko circuler kuri réseaux sociaux ça veut dire urumva nubwo like ibi bintu donc nk'iyo peut-être ngira ngo wabo ariko araba expose kuri social media peut-être barabikurikirana amakuru arabashikiye uravyumva ego ubye nabo nyene barakurikirana peut-être n'izi réseaux sociaux uravyumva peut-être nayo mukuru ya Nelinat uravyumva so rero ndapando Nelinat yakumavuga ngo urumva ngo Shahone ngo yigize ikidahangagwa ngo yigize umunyamerika ngo nashaka gufungwa mu gihugu ndavuga me ushaka nakoze iki ndi muri vacances nta kintu na kimwe nakoze iyo telefone
yuko nivye ntabwo nayivye telefone narayerekanye yuko yaje urabyumva mbere kubandanya unyasura nagire iyo dossier iraba close nagira saba pardon hamugahagarika kuzura uranyandagaza nabi kandi deja yakwandagaje ata makuru akuyafise amakuru yarayafise uko imbere yuko atangura kuvuga nabi yarandondeye ku ruhande ndarungika ifoto y'iyo telefone yego no kuvuga ngo yabigize exprès narayifotoye yabigize exprès oh my god Pole uravyumva c'est pas que ntiyari kavuga ngo ubwa mbere yavuga ngo je mu screenshot yose no yakurungikira minyone yuko ngene like izo message izo nuzenya zose kunye zagiye zirakurikirana na Oleg ari karamwandikira Oleg niwe yari karamwandikira uravyumva yego ibintu yari karakora je byaratumye mu Burundi mbura ahantu nkorera urubanza rwa anniversaire bana muri Gfile ndavuga ngo anniversaire no pour Paris on the tape nashaka pool party uravyumva muganda bura ahantu nkura piscine kubera ayo majambo urumva izina ryanje face yanje byariko birazunguruka muri uwo mwanya uravyumva kandi abantu bararonka amakuru urumva nagenda gufata inzu ahantu bakanyankira bakansubiza amafaranga ngo genda nagenda gufata ahantu jusqu'à ce que mbura ahantu na hamwe ngirira urubanza ndavuga none ibi bintu nibiki c'est vrai no kwimana hewe Pole zeno vyabaye birebire zarabaye birebire kandi jewe je m'en foutais kuko kumeje urumva kuza ngo kunyararaze nzi ko ari ububeshe umva je navuga ati ububeshe uravyumva muga abantu nabandi babibwira bobo ntavyo batahura jewe ntibanzikana kwera ko abantu baraba ku mpande hirya no hino bariko bavuga ko iki akenshi iyo umuntu ariko baramuvuga ntibamwumviriza ico gihe kumvirizwa ntibiba birimwo non parce que Nerina afise influence nini nyakundusha yego so urumva wewe arashobora kuvuga ikintu kubera ko abantu baba bamukurikirana wewe je bataba banzi ugasanga bimeye ibintu byo bakaca bafata ibyo ngo niyo makuru abo ari ubeshe uravyumva so Nerina yari yarihiwe kunya kugula kumvuga nabi kandi le but ya mbere yatangiye ari yari yabirihiwe come on yes je navyo numva ari yindi gira uravyumva so ibintu bikaja ngaho umuntu akaja ngaho bakamukorera inkuni ishushe mugakora ko atavuze cyangwa kubera ko like umwe aba murusha influence ukaje usanga bafashe ivyo afise influence nini mugaba bamurishe kameme urabamenye abamurishe urabamenye abamurishe none si nyene si uwo muhungu nyene naye na telefone mugurumva ava yuko anarihwa nuzi Nerina hariho poste ya mbere yari yasohoye le 4 juin umunsi drama garuka mu Burundi uravyumva yari yapostinze ifoto ya Mokenzi acha yandika ko munsi ngo the queen sinzu queen ya mise Mokenzi amachava ngo sinkijya ngo ngurube yo muri Sudan ibintu nk'ivyo ndavuga nene uyu muntu turazinanye ndakaraba ugaposte nditwengera ndirenganira ukamubwira ati amaze amaze kurihwa umva hoho byaciye umva yarasanzwe anyanka uravyumva hajamwo niki nuko kuntu rero harimo na anniversaire yanje kandi tena nase no kumutumira mugabo moje ngo barambye ngo ndamutumire ngo acabiye ndavuga je ndamutumira nituzinanye simoni aje mu ba inviter abanje kubera umuntu atako bamutumira ashobora gusaba ati ndagusabye untumire muga ntabwo banza gutuma abandi ari gufuma asaba nimero de telefone yanje akamamagara je Sharon sino umwana mubi ego me vraiment ntabwo nabwo ndakuzi uravyumva kuko je ntacyo byo babimbwiye ujyaye nta nzoga ziwe cyangwa ifana ziwe no urazo kumo cyangwa injya ziwe mugabo eske uwo muntu je turazinanye Nerina sinarinda mutse nagiye kumumenya abantu bose barambaza ngo Nerina ngo murazina nkavuga jewe nkavuga ubwa mbere bwo namwita ngo nat yego Narinda namuntu yego bona nyene uraje butaka
ivyo nizo saga baciye like uciye ugwamo. And then akaca atangura kuduza ikindi kintu ca ngo urumva ngo yigira umunyamerika ngo ntawo mufunga. No, jewe nje mu Burundi nje guteza akajagari. Wari wigiye muri vacances nk'abandi bose. N'abandi bose nyimba ari ikintu ca mbere nakunda burya uwe nuko nyene I have to deal with it. Ubwa mbere sinakunda jewe ibintu vya kamera. Hari abantu benshi bari bamaze kumbwira Sharon tangura uririmba nkavuga jewe imbere ya kamera. Jewe Sharon ni photo de jambe bya bintu vya misi yose barambwira none kubera ko tobikora nkavuga wapi vraiment ibyo bintu bisaba umwanya bisaba kuguma wiyumvira ucuwankana n'abantu uravyumva uragira ikiye bamwe bakabifata côté positif abandi côté négatif je sinumva uwo ivyo bintu no bigira like no diringana urumva Nerinate yamaze kunshira ku karubanda ivyo mu Bubirigi bikaba byamaze kuja ku karubanda navuga ati ubuye naco gicera ya kamera naho ntinya ubaye oblige hewe pole sana rero ndumva ibintu byabaye birebire urumva hari igihe je mbona amapost ya Neri nkabona yanditse abantu nkabona nyine umengo c'est comme si yabizi cyane kumbe bon we ndumva rero mu baguye mu mporere mu bahora bandikwa atana kimwe bazi pole basi mam. Merci ça muganaje azokikosora n'kandi ndabizi yuko azogera igihe nawe nyene agakura buryo je nyabaze kari ariko si ubwana we aho ngira azokura reka tuvuge uko azokura gute reka tubyizere ubuzima buzomwigisha normalement n'ubundi ndibaza niko bizogenda rero shusho wanje ndibaza ko iyo sujet abantu bagerageje kwiyumvisha mwamufana nari natwe n'umuntu aguposta kenshi antwo barabitahuye ubu barabitahuye barabyiyumviye sivyo babwiwe na réseaux sociaux na Facebook nibaza ko ubu bose bashobora kubyiyumvira muri kiganiro dukoranye twenga yagate kire twakubwiye ngo pole sana mwana wacu mwana wa Yagate TV yes uko mwene munyitoreresha batagwitora twege bakwitse iki bakuturekere twege bakudura ni wazi sibyo okay nena kugiye ko sijere ya kabiri tuza kuvuga ku bintu navyo nyene mazi imisi mbona umengo hariho kutumvikana kw'aba influencer n'abandi bantu batandukanye abanyamakuru batandukanye bariko baravuga ngo waratatse Big Fizzo ariko abandi bavuga ngo yebana ngo na DJ Paul ngo yaciye gushigikira abantu barifuza kumenya why au fait ni bya bindi abantu baba bafise ama influence like menshi manini nyakomeye ku bantu yego manini muri game ugatanga mutonyi yavuze ikintu kirasha interpreta bivanye umwe mu mwuga canke muri influence abitwaye bavyumva moi ce que ibintu bajyaye ba We Love Music bariko barapfa by'amasonge biki uravyumva ni ibintu vy'ubwana uravyumva ni ibintu vy'ubwana bapfa nivyo twarabonye byarakuze sana Yohana hari abantu bifuze kumenya si c'était vrai ou bien yari ntozeye ngo bapfuye icyo navuga jewe analyse yanje nakoze uravyumva jewe analyse nakoze naravuze nimba dushaka kuraba uburorero bwiza sinibaza ko akarorero keza ari Fizzo darafise mukuru wiwe arafise mukuru we Kidumu Fizzo arafise mukuru wiwe ati turabe bose dushake dorabo bose batatu sivyo nabahe baduha akarorero kandi bose rega ntibaze baduha hariho akarorero keza dushobora gukora kuri uyu n'akarorero keza dukora kuri uyu n'amabi yabo urumva n'abantu nibisanzwe nta muntu yera uravyumva ugaturavye kuri musical kuri hotel musical nibaza yuko Fizzo ari we then muri abo bateza kwita umuntu legend yego uravyumva façon dont jewe nariko ndavuga le sujet nariko ndavuga kugira Fizzo aje kuri côté ya Melanine
uravyumva irya iwe iradunguruka ku melanine we yayo bijya n'ibintu bishobora gusubiza cyane hasi umuntu witwa Fernand kuko nawe nyene muri iyi minsi ngo nakunzwe cyane uravyumva ndavuga yaratwankishije drama twese turaja ngato nta ba diaspora yatutse ngiye ukaraba ikintu yavuze noguma muri Belgique ishaka mukora vraiment nk'amamashine ni ukuri twese turabizi ko turi hanze dukora nk'amamashine nibisanzwe yatuvugiye amajambo yego kandi vraiment nibyo mboje sinamenye ikintu yabeshe kubera ko ariko aravuga ati Fizo muri abo bakora muri iyo Europe arimo akora iki muri Europe hari akazi akora muri Europe kugira amenye kuba hanze bibiri wiki Jackie yageze nibaza ko Dramati ibyo yavuze byari gutuma bamwataka nibaza ko bon byari ibintu bisanzwe mugamba kubera ko urumva Fizo murushije influence abantu bace bajana nande na Fizo sivyo hanyuma ikindi kintu naco kubera ko Fizo yashatse kutwankisha umudimu Pola n'ibintu Pola yamufatiye muri Europe avyumva ndavuga si on doit vraiment regarder des ingrats umwenga wa mbere cyo tuzana muri musique ni Fizo kuko urumva yageze gutuka uwamufashije agira no gushira hasi umwana yaragiye kuzamura sivyo il ne faut pas qu'il fasse ça aussi sans Fernand why yumva yuko influence yiwe akwiye kuyikwishyira muri côté négative turamukeneye naduze impano z'aba bana n'aba bo muri nouvelle génération twogera tukaraba ni bangaye bafitanye amafeaturing nawe ntabahari vraiment muri Europe ahantu abaye hariho diaspora y'abaririmbyi b'abarundi kubera iki atabakuza ivyo arabizi yuko amafaranga nawe nyene araba muri Europe arabizi ko amafaranga bobo abarundi baba bavuga ngo aba diaspora barafise arabizi ko atayo tuba dufise uravyo kega abana batoye nayo dufise ntabwo abantu bose baba hanze bose basa amafaranga uravyo siyo bananka iyo influence nini nyako iza itwica twebwe ugwaruka hama tugace tuyubona tukirwa turakuza ugwanko hakuraba ari consequences z'ugo gwanko tuko turasuma Jackie nuca nibaza Sharon abantu ngaha mu Burundi kugira ngo batahuze ikintu hazi ko hari ikintu wewe ubugeze ko je ndemeranya ko vraiment hari ibintu bamudusumbya kubona abantu bagiye hanze n'itandukaniro ryo mu Burundi kubaho igitegezo kubaho analize yawe yari kutandukana n'iwanje birumvikana mugabo mwaje ni question wibaza ko atari kubera ko ivyo by'intango byabaye bakuvuga nabi arivyo byatumye n'igihe uvuga avi yawe kubya Big Fizo ariho baca bahaguruka ukabona umengo basa nk'abakugwanya benshi oya urumva jewe problème ndo mu diaspora n'ubundi basanzwe bangwanya nta numwe muri bo kwese so abari locale kwese so promoteur ibiki bose babona umengo urumva Sharone no mu diaspora Sharone umva ubabona umengo like ba promoting canke bakamfasha ukamengo ngeze imbere ukamengo byo bababaza uravyumva canke peut-être baba bavuga ati uyo oya afite amafaranga menshi arabanira yego uravyumva so kandi si jewe mu diaspora jenyene nidoga kuri promotion ahubwo abandi barambaza ati bundi wewe ubahutse gute umva ati wowe ufise n'inguvu nuko ngene like ushaka kubura mu diaspora barakwa like ama promotion ugasanga sikirenga ugasanga quand même izina ryawe like irashoboye kumenyekana indani mu bantu kuko abantu ego c'est vrai baragenda bakababwira amajambo Sharon ni mubi Sharon ni iki nta kibazo jewe n'ukuri niyo baza bakabona yuko Sharon je ndi umwana mubi ni twa yawe yego umwe ntiyazobura abanyikundira kandi jewe iyo ndiko ndavuga ndiko ndavuga ngo turakwikundira baba ko ndiko ndagusaba oya none si bisanzwe urashobora kunkunda kuko nta rezo yo kurya nkihari n'ubundi ndiko mvuga ako kantu wari uvuze kuko abantu usanga bashobora kukwanka ibiki ngo bashaka barakwanka kwa sepa mugabo nta muntu yanko na bose ko biri kose ego vraiment kandi urumva nabo niyo nabona ko banyose cyane ukuri
izorotera ahandi umuziki ntudandazwa mu Burundi gusa kandi je naba nabi wowe ukora ibyunguka gusa ibisigaye baravuga canke bareke voilà kandi sone nzo nabaha film c'est ça banamenye ko ndi umukinnyi w'amafilm justement il faut gukora ibintu byunguka kugira ngo nimba banakuvuze nabi ega havuga umuntu ashonje nta muntu avuga ngo le nta muntu ahaze aronka umwanya wo kuvuga nabi baba bari busy rap baba bari busy shana kurondera amarare sasa rero jewe kubera ko iryambere ndagukoresheje reka nibisinogera ntabicishijemwo ego abantu mu minsi heze abantu bazi ko inkuru yari ishusho ari wira music ewana batinda aravuga ati ewana shahone mugize iki niki ibintu byawe bitegeza gutera imbere wewe none bijya ibintu bya wira music c'est vrai bari mu manager wabo canke twara akantu k'agatwiko gusa uya kuba manager wabo narabaye manager wabo c'est vrai kandi nabivuze none yego ndabizi ko bivuze nico gituma nongeye kubikubaza je nk'abakunzi maybe bakumvise ubwa mbere bakeneye gusobanukirwa lesha hon wariwe ngoma ndarivuga naburanyica oya ndanikinye sa okay ewe donc we love music bavuye muri DB music but na Don Bright donc ntangura ko tivyo ego guhera EP yabo bakoze ya kabiri biri nka we love muzika navyo ego bari kumwe ego so ni naco gituma ubona na ubundi ijya EP yabo yitwa Proper Famous nicyo gituma ufise na clip ya EP donc ego donc twari supposé yuko tugiye gukorana muga c'était bigitangura twari aba partenaire bashaka kugira ama pourcentage ego mugabo mu nyuma tugeze kuri ijya clip haba ikibazo cy'uko ivyo bateza gukora batabikora ego hanyuma ntiyaba nziza nk'uko yari supposé kuba nziza ego clip nishobora gusohoka mu nyuma gusa iyo clip shooting yajeje kuba jewe urumva twari dusanzwe twabagenzi cyane na Gusto ego hanyuma abona mengo ibintu vya partenariatship turabona by'umuziki mengo birikugorana ndavuga rero ndakuyemo akarenga ego no nyuma twaciye dukundana na Melanine ego nyuma twakundanye akanya gatonya kuko nacenza mu Burundi bebe serisi wewe umva bebe subundi okay Jean muga tugira umva iby'umuziki twari twabihagaritse na Boston akunze ko bandana iby'urukundo tumwe tutahurije ko yego muga tumaze gutanga mana yanje biriko biracika kandi inkuru ushaka kuyumva neza biriko biracika ndakuze tumusubira ku telefone je kubera ko sindabyemera kumbe barakundanye oui oya sinari kwihanganira ko amaja acika negative okay naringeze baje warugeze ngo mwari mukundana donc ntibyakunze ko mubandanya kubera ibintu mutahurijeko hanyuma donc twaciye dutandukana ego gusa Fernando yaciye asaba ko twosaba kuno amanaginga ego hanyuma arahita amubwira ati ivyo we nivyo ukunda kubera ko gusa nashobora kuvyemera like urabona nyine haciye hazamo n'amahistwari y'urukundo bitakiyemo ushobora usanga biciye bibi
Gabo arambwira ati jewe reka je nzovugisha Gusto uzoza diringa nanje hanyuma Gusto nawe aravyemera aravuga ati ko vraiment nta kibazo ati dukore nga rero donc indirimbo ya mbere twayikoreye muri studio mu kuza wanje donc indirimbo yitwa Wakana donc ko turarecordinga hama turataha muga rero mu nzira nk'abatikanye ko ego ndababya ukuntu ibi bintu vya music twobihagarika bitara because iho ibintu ariyo iteza kuba entre umuntu ariko arabafasha namwebwe muri ko avyumva ndababwira nimba mushaka ko ndababera manager uravyumva kuko ngira iyo quelque chose à dire jewe ndiko ndatanga amahera uravyumva kandi mbona yuko ibintu bitagenda neza kuko kumandanya shiro uravyumva hanyuma mugabo Fernando arasura twicarika aratwumvikanisha Gusto aremera ko tubandana turakora ya kabiri rekoreye kwami ndimo yitwaza iyo ndirimbo nayo nyene twavuye muri studio duswa nta kibazo nyene uravyumva mubwira ati Gusto hari ibintu wowe nawe nyene ubushaka gufata umuntu nk'ikikuko wanyu canke manager wanyu you gotta choose nimba ubona yuko nimba mwe musho agenda kuvyikorera nimugenda mu vyikorera donc ni mu mama ko nimba mubishoboye urabishoboye uravyumva mu bintu vyanyu nimushobora kumbwira ngo ni ndihe hama sinkurikirana ibikorwa akoze narariye amakofi tuvuye muri Vinotech kwa twaciye tugenda muri Vinotech kabora ariha inzoga nyene zikwiye hama nashimiwe n'amakofi muri yasohotse haravuze yuko nakubiswa amakofi byaravuzwe narabyumvise yumviye kugenda muri studio kari amafaranga ukacongera ukanakubitwa come on hari ibintu ahagira igihe nawe ngene ukavuga nene ijewe ndiko mugwa umuziki ndiko mugwa ubu ex ndiko mugwa ibiki ndavuga harimo n'agatuguro no kutubaha amakofe papa ndavuga ati ibintu biteka guhagarikira ngaha kabisa ahubwira Fernando no kurumba navyumva mugabo vraiment genda nashimiye na Fernando kuko je Fernando sinovuga ngo twavaye atari ibintu mu Fernando twagiye gupfa mu nyuma byajewe nawe n'indirimbo yanje ubundi novuga ngo muri We Love Music ngo yaraje vraiment ngo arambira injyaje oya vraiment gusa ikintu Fernando yama akora yama ari hagati ya jewe na Gusto avuga hari ibintu utegeze ushobora kumbana nk'umu ex wawe cyangwa ubone nk'umukobwa ndana cyangwa nk'umukobwa etrubesha ama ngongere bone nko mu manager wawe teza gucuzinga kimwe uravyumva mugurumva nyimba sinzire nyimba mu nyuma ya audio imaze gusohoka ndasigura ati muri audio naravuze ati ikintu cyari kumubabaza nuko nari kuryamana na Fernando muganje vyabaye uravyumva ndavuze kenshi nibigeze biba ni ibintu gusa naramubwiye ati ikintu yari yarambwiye ko ikintu cyari kumubabaza cyane muganje vyigeze biba sinaho uko We Love Music baba barapfuye shaka ngo bandimo urumva n'ibyo abantu baba bariko baravuga mwibarabara bapfuye umukobwa umwe yari umwundi ibintu nyene biri bizarre nawe ndazi barabibonye ku marezo sociaux ni entertainment babishite muri entertainment muga Steve la réalité n'est pas celle-là hewe ubundi abantu twumva bike muri byinshi ariko pole sana kuko nje ndiko ndumvisa version yawe haba kuri deba ya mbere n'iya kabiri n'iya gatatu kose ngerageza kumva ko ufise like ntiwari umuntu mubi vraiment ofeti wowe wamenyereye akarenganyo kera gusa nyene ni bon byose n'akazi
nakazi gusa ahubwo jewe nuko bandenganya hama nkavuga abantu rero baba bashaka bakurenganya hama nuko bo je nshaka kubwira ikintu ca nyuma ari ni kukubaza muri iyo way wari kuravuga yego wari kuravuga ko like waciye intege kenshi kandi birumvikana kuko malgré ko waciye intege ntiwa giving up ntiwahevye waragumye urakora kandi ni byiza nibyo byerekana umuntu ari strong kandi azogera kure moi je t'encourage nk'umuntu wawe nyine tu merci hama rero sasa wowe ubonye après tout ça n'ibindi biri inyuma kubera ko je nabambwire iyo ikibazo ca mbere kije ndakibwira ate wana nikiri inyuma ibyo muhitana na mukaza kugira ngo muve mu nzira hakiri kare na avance witeguye gute kubandanya umuziki wawe n'utundi tuntu twawe nyene uri kurikorera kimya kimwe jewe Sharon premièrement ndi umunyeshuri mu madrone sivyo muri programme yanje naragiriwe ibakwe ryo kwiga via photographie na videographie okay camera woman okay nshaka kuba camera woman ubura kwandika ama script nkabwira umuntu agiye nko mu cameraman nkamuha amashati nkeneye y'ibintu yo ngenda yakeneye nkamucapira babyumva cyangwa nkamubwira ama angle nkeneye nkeneye abantu bazaba bameze background ngenda ikeneye focus on ikeneye so ivyo akari ibintu bishobora kuza bigakuza donc nshobora gukoresha muri art yanje kumva que ce soit mu mafilm que ce soit mu ma clip y'indirimbo zanje donc dusanzwe dukora kuko legalize akora ama team donc irakora ama clip ni team ifise n'ivyuma vyabo vya videography n'ivya audio actually tuko turakoze dushobora kuguruza label si novuga ngo jewe ndagira n'ahantu nshiki intege hose ndanatangura no gukora naravuze ati genda bise 2 ans zo kwiga umuziki so banyihanganiye muri umwanya ndashaka ko ndiga yego kandi mu kwiga niho ukomerera je nkunda kugira abantu bo singukunda no kubabwira niko bimeze umuntu mu kwiga ni hakomerera canke ni hapfira niko bimeze ubwo rero wowe ndazi ko oya mugo umunyeshuri aremerewe gukora amakosa bakamukosora ariko iyo umuntu nubona nga binyone nk'umuntu nka Edison na influence afise kugira ngo kuri Facebook akaca nteza abantu ngo urumva ngo abana bubu cyane narabibonye byabo sinzi abubu wewe wicaye d'abord abanza urumviriza conversation yose kuko na Yasine yaje kunyataka uravyumva kuri ya commentaire ko DJ Pona yayikunze ndiko ndamubwira umuntu wese arase ukungena ashaka kuvuga analize yo muntu so nyimba mushaka kuko dutangwa kuvuga amakosa yo muntu reka basi yavuge hanyuma namwe mutahure yuko namwe iyo muzanya makuru kuri social media dushobora kuyabasubirira ko jewe nta kintu na kimwe nanditse ngo je naramubonye cyangwa nakoreshe amakuru nyene baduha kuri Facebook si ndaje ndavuga ati reka twese twerekane basi ukungene abantu baba bavugwa basi kuko je ndabizi ko abantu iyo bavuze Sharon abacazana directement wa mbogo mu marayi navyumva as long as umuntu ashatse kuguma avuga ati Sharon no mu maraya kuri wazoguma abona ko ndo mu marayi kandi adashatse kuvuga ati uwo mureka dabomba nze menye Sharon uravyumva kukurondera kubwira ati ibi kunukuno akwanze d'abord akabona est-ce que umuntu vyakwera intandera agira kuko jewe kuri live nakoze twaravuze ati reka basi duha amashugwe basi abazenya umwe wese duhe amashugwe Fizo Dumba na Endomike bari kuri yo live baravuga ati hari imyaka 15 twamaze mu Burundi twumviriza indimbo za Fizo ndavuga ati ebana iyi ni imyaka 15 ishobora kuba inarenga uravyumva ndavuga ati he was the king uravyumva nta avyanse jewe ikintu ndiko ndanka nizo influence zabo zinininya bakoresha mu guhonyanga abana bakiri batonya bakiriko baradu it's not good it's not fair kukubera ko hageze Fernando na Nuzenya na Fizo arashaka
you know, donc kumudetruiza facilement. Ego. Izi yaza ahubwo akavuga ati we love music. Ubwo ivyo bintu muri mwo nibiki. Uravyumva twe kuvuga umwami aravuze, the king aravuze, umukuru wa bose aravuze. Nari kuba mbere nkavuga Fizo ndagushigikiye. Uravyumva n'agapira ka Bantu Boy nari kukarondera ahantu nakabitse nkakambara nkafata selfie nkavuga ati he is talking. Yes. Uravyumva. Muga mu gihe tubona umuntu akuze ariko arakuraje amatati nkajya. Sometimes tube tuvuga ati no. Come on. Iyi jeu twarayibonye la fois passée, twarayibonye na dramatique. Na hagarikiza. Uravyumva. C'est tout ce que je voulais dire. Abantu nibate ngaho ngo bavuge ngo Sharon naravuze nabi. Sinigeze muri live nakoze je sinigeze mvuga nabi umuntu numwe. Naravuze ese ndavuga ati jewe Sharon nka analyse yanje ndiko ndagira kuri muziki. Ndiko ndavuga ati hari ahantu tugwaye dukwiye gukira aha naranavuze ati ndenda mushigikiye Dumba ariko aramuvuga nabi. Ndavuga ati jewe ndamukunda Sadbi n'umukozi. Uravyumva. Endomike sinibazo ko yavuze amajambo menshi igihe bariko baravuga nabi Sadbi sinibazo. Muga je nagumye mvuga ati yaje Sadbi ndamukunda ndamushigikiye. Uravyumva. Kuko ibyo byose mbe abivuze ko ikibaci bafata akantu gatonya ko navuze ati umuntu yakoze ikosa. None kuvuga ko umuntu yakoze ikosa aba yubaho kuvuga ni kuburirindera umuntu amuruta je crois pas. Ego. So nyimba rero tubona yaragize like yuko analyse y'umuntu ari kubwiwe nawe nyene sinibaza yuko Pona arashigikira nibaza ko Pona yashigikiye commentaire ya Son. Ego. Yeah. Aha, mwana wanje courage. Kandi bya industry surtout ya 257 bisaba kwihangana no gukomeza umutima no kumenya ihangiro ryawe tout simplement. Yeah. Ego. Je nibaza ko la prochaine fois tuzovugana bakubona. Amen. Yego vugira kuma ntuzeye kuma lapana vugira kuma live ya kuma face to face. Sawa, ndakwemera ico kiganiro. Merci beaucoup chérie wetu. Sawa. Umunsi mwiza rero kuri wewe urakoze cyane kutwihera amakuru tutari tuzi. Nawe ijoro ryiza. Bye, merci. Bye. Yes.